munsi wa gatandatu ya 2028 umwakwezi k'umunani umwaka wa 2020 ndabahaye ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ano makuru tugira tubashikirize aza kubahagaze ku ngingo ahanini imwe rudende ijanye n'ingene abakenyezi baserukiwe mu nzego zitandukanye z'igihugu aho biboneka ko abakenyezi mu nzego zimwe baserukiwe n'ahandi biboneka yuko intambwe ikiri kure kugira abo bakenyezi bashobore guserukirwa muca mubikurikira muri ano makuru y'urunani rw'imenyesha makuru radio Inzamba Gateka kawe radio RP hamwe na televiziyo Renaissance musangwa ikaze idoni mu mwanya. Ndasubiye kubaramutsa mu Burundi abakenyezi baraserukiwe nk'uko amasezerano y'amahoro ya Arusha abivuga muri leta no mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ariko rero mu bindi bisata ivyo bitigiri ntivyubahirijwe tubibaza Winnie Nkurunziza. Leta nshasha ya Evariste Ndayishimiye irimwo abakenyezi batanu mu bashikiranganje 16 ushizemwo umushikiranganje wa mbere no kuvuga ibice 31 kwijana aho ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2015 leta yashizweho na Petero Nkurunziza atanguye ikiringo ca gatatu yarimwo abakenyezi batandatu n'abagabo 14 abakenyezi ico gihe bari bice 30 kwijana mu nama nshingamateka abakenyezi ni 45 mu gihe abagabo ari 75 no kuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rwa 37 n'ibice 5 kwijana. Inama nshingamateka iherutse guheza ikiringo yari igizwe n'abashingamateka 118 abakenyezi bari 35 ico gihe bari baserukiwe ku rugero rwa baba ibice 30 kwijana. Mu nama nkenguzamateka nshasha abakenyezi baraserukiwe cane kurusha mu kiringo giheruka kuko bari ku rugero rwa 41 kwijana. No mu nama nkenguzamateka shasha abakenyezi baraserukiwe cane kurusha mu kiringo giheruka kuko bari ku rugero rwa 41 kwijana. N'abarongoye amakomine baherutse gutorwa mu makomine 119 agize Uburundi abakenyezi ni 43. Nukuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rurenga ibice 35 kwijana mu gihe abo bakoreye mu ngata batowe mu mwaka w'ibihumbi 2015 abakenyezi bari barongoye amakomine bari munsi y'ibice 10 kwijana. Turavye muri babura amatari b'intara abakenyezi ni batatu gusa mu ntara 18 no kuvuga ibice 16 kwijana. Abaserukira Burundi mu makungu bobo ntibarahinduka baracari abahahora. Muri 29 baserukira Burundi mu makungu abakenyezi ntibarenga batanu. Bisigura ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rudashikana ibice 18 kwijana. Indero iva hasi ngo abakenyezi bazoserukirwa bikwiriye batanguye kuja mu ishure ari benshi bakumva uruhara rwabo bakiri bato. Ivyo bishikirizwa na Frederic Bamvukinyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akanegura ko mu nzego zihari uno musi vyibonekeza ko umukenyezi asa no wibagiwe. Frederic Bamvukinyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Kibazo kigwa kw'abakenyezi mu banza gutegera yuko mu gihugu c'u Burundi abakenyezi bagera ku bice 52 kwijana kuvuga nibo benshi mu gihugu. Mugabo waraba inzego zubatse uyu munsi umukuru wa leta mushikiranganje wa mbere mushikiranganje intwaro yo hagati uretse ko abagabo gusa n'abasoda waraba abagore bari muri iyo leta canke mu nzego canke batwara inzego urabutwara igihugu urabutwara n'amashinga amateka urabutwara n'amankenguza amateka mu by'ukuri abakenyezi bahari. Itegeko yaravuga neza yuko iyo barimo barashinga inzego baburiza kwitwarika gushiramwo n'abakenyezi ku buryo boshika n'imiburiburi ku 30 kwijana. Ubu uravye cyane batwara inzego niho umuntu acavuga ati mu
by'ukuri nta kibazo kirumvikana neza, kiratumberezwa neza kugira ngo bige batore umuti w'ico kibazo. Mugabo kandi hariho kwigisha abakenyezi yuko igihugu ari cabo. Ikibazo ca kabiri ni uko abo bakenyezi hanini uretse no kuja no mu nzego zo hejuru no hasi ntabariyo. Hanyuma gacaza ikibazo rero kindi nico kwigishwa abana b'abakobwa bakamenya ko babuza kwiga amashuri maremare bakashobora nabo nyene kurwanira inyungu z'igihugu. Ngo mu gihe abakenyezi batize co kimwe n'abahungu baronke ikibanza mu vyicaro atari vya politike gusa ntibazoheza ngo batera imbere. Karori Nditije arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko bitigiri vya 30% mu nzego zo hejuru bidakwiye ngo kuko abakenyezi ari bo benshi mu gihugu c'u Burundi. Karori Nditije: abakenyezi ubwa mbere hoho bijya bibanza babaha bya 30% mu nzego zo hejuru mu nama shikiranganje no mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ni bitigiri bidakwiye cyane kubera yuko abakenyezi ari bo benshi mu Burundi. Bari bakwiye rero kuronka ibibanza bishimishije atari gusa mu nama shikiranganje inama nshingamateka nkenguzamateka na cyane mu bibanza by'akazi ubuzi buboneka haba amashirahamwe yigenga cyangwa amashirahamwe yegamiye leta canke mu buyobozi butandukanye, kuko abakenyezi ni inkingi mu rugo. Abakenyezi rero batarose ngo bige co kimwe n'abahungu baronke ubumenyi bukomeye, baronke ibibanza mu byicaro atari bya politike gusa, ntibazoheza ngo batere imbere, kuko cyane iterambere ry'umukenyezi hagaze yuko aronka akazi kameze neza kangana n'akabagabo, akaronka ingurane atabanje guca ku mugabo, akaronka akishira kizana bagashinga amashirahamwe. Ivyo byose rero biracakenewe kuko abakenyezi baracari imbere mu mashuri, baracari imbere mu kuronka akazi. Batabikosoye rero bijya bice 30 naho 50 bubaha 50% mu nama nshingamateka na shikiranganje batabahaye ubuzi buboneka mu bisata byose by'igihugu, abakenyezi bazoguma bari nyuma. Ntibahendeshe gusa rero ibibanza biboneka, ntibahe ibibanza mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, kandi barabishoboye ko ubarize bariho. Ngo ikibazo c'ingene abakenyezi baserukirwa mu nzego z'igihugu ngo ni kibazo kizokwamaho mu gihe cose kitazoba kiraba ikibazo gishigwa muri politike y'igihugu. Uko niko Pascal Niyonkuru abivuga, akaba ari umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira muri kaminuza ya Coventry mu gihugu c'Ubwongereza. Atanga akarero ka bimwe mu bihugu vyo muri aka karere vyashize ico kibazo muri politike y'igihugu ntibakizeze gusa ubushikiranganje nkuko biri mu Burundi. Pascal Niyonkuru: turafise ubushikiranganje bo bijejwe, ariko ikibazo nyamukuru kiba naho hariho hamwe mu bushikiranganje babishizeho bagerageje kubishiraho. Ingorane nuko benshi muri ubwo bushikiranganje canke ababurongoye babona yuko ikibazo ca genre kitari ikibazo transversal, nukuvuga ko kiterekeye ubuzima ibisata byose by'igihugu, cerekeye ubushikiranganje bwonyene bujejwe umufasoni na genre en general. Muri ico gihe rero biragoye ko ubwo bushikiranganje bwonyene aribwo buzoshira imbere ubwo buringanire turiko turavuga. Ntanze akakorero gatoya yuko muribuka itegeko ryerekeye gutorana mu miryango ry'abafasoni ryavuzwe kenshi. Ubushikiranganje burarishira imbere, ariko byaranse yuko iryo tegeko baritora. Kubera iki nyene? Kubera ko ari ubwo bushikiranganje bwonyene yaba bwashiraho ubushikiranganje bwose. Kugindi gisata ca kabiri nibaza ko ari ikibazo ni kwisata cyo hasi mu makomine, kuko burya ibintu byose niho bitangurira.
niba ntihenze mu itunganywa ry'amakomine mu iterambere ryayo barashiramo ico bita développement genre et inclusion sociale. Ico gisata baragerageza bagashiramo bakaraba harimo igisata kijejwe ku gupima urugero question du genre ahigeze muri ico gisata nyene cyo makomine bariko barapima urugero question du genre iri intégré muri développement communal bakoresha ama indicateur nk'akarorero bavuga bati bapima ko umukenyezi canke umwigeme ingene aserukiwe muri commune mu nzego ingene umukobwa n'umuhungu baja biyandikisha ku mashuri ingene budget ingene yagiye iragabanganywa nyene mu commune cyane mu bijanye n'ivyo bya genre ariko nta na hamwe ubona indicateur ipima mbega uruhare rw'umukenyezi muri iryo tunganywa y'icyo gisata cyo kirihe kigeze kirihe ni bangahe barimo niba barimo baterereye iki ivyo baterereye byamaze iki mu itunganywa y'icyo gisata cerekeye uburinganire canke se ku iterambere ry'umukenyezi. Tubandanye nano makuru ku muhingamo wo kuri uyu wa kane niho umugwi wa mbere w'impunzi z'abarundi zahungiye imahama mu gihugu c'u Rwanda zashikanwa ku mupaka Uburundi buhana n'igihugu c'u Rwanda wa Gasenyi Nemba haba kuri leta y'u Burundi canke kuri izo mpunzi wari umunezero ishirahamwe HCR rikaba ryamenyesheje ko nabandi bavyifuza bazobandanya kubatahukana. Ni nkuru tubaza Thierry Bigirindabi. Zatahutse ku mugaragaro mu gihugu cyacu cyabibarutse bari kumwe n'abandi baramutanze cyane ariko baramushi cyane amashi menshi cyane. Impunzi z'abarundi zahora mu gihugu c'u Rwanda amajana 193 bagizwe hanini n'abana n'abakenyezi nibo bakiriwe ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda wa Gasenyi Nemba. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta y'u Burundi mu kwakira izo mpunzi zari zahunze injyane zadutse mu mwaka wa 2015. Akanyamuneza niko karangwa ku Gasenyi Nemba kuri izo mpunzi z'abarundi naho zaboneka ko zirushe kubera urugendo rw'ibirometero hafi amajana 250 zari zihejeje kugira mu masaha hafi 8. Bamwe muri izo mpunzi twavuganye bakavuga ko icambere kibanejereje ari uko bagiye kubonana na bene babo basize mu Burundi. Ikindi cibonekeje nuko benshi muri bo bakenguruka igihugu cyaje cyabahaye ubuhungiro nk'uko no mukenyezi avyivugira. Mu mutima wanye nimva umunezero gutaha mu gihugu cy'amavukiro kuko dufise imiryango dufise inshuti n'abagenzi bari baradukumbuye cyane twari twarababuze nta nzara twahagiriye kandi Imana izoshishikara ikomeza gufasha onina HCR bakomeza bakira impunzi baronka ivyo baha impunzi n'igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye neza baducungiye umutekano neza nta watwishe. Umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Kirundo nibo baje kwakira izo mpunzi. Eka n'abanyagihugu bo mu micungararo bari baje gusanganira bene wabo. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yari yaserukiye leta akabasavye abo barundi gushika babakarorero mu kibano ahubwo mbere banahimirize abandi barundi basigaye mu kambi y'impunzi gutahuka. Uyu munsi nakanyamuneza ntangere rero kuri leta y'u Burundi ndetse n'abarundi bose ubona mwariyumviriye gutaha mu gihugu c'amavukiro. Leta ikabiriko irabakira icese. Turabahaye ikaze rero kaze muje mu banyu mu byanyu. Igihugu kirabakeneye kugira dukutse ikivi n'akare abarundi barayamaze ngo tubiri tuvurana ubupfu. Tubararikira kandi gushika mwifatikanya n'abandi musanga ku mitumba mufashanye ukubungabunga amahoro n'umutekano mwitabira ibikorwa by'iterambere rusange. Nimwikumire kuko leta mvyeyi leta nkozi
yifuza ko mushika muba akarorero mu kibano. Turabateye n'akamo ngo mugire inshuti n'abagenzi mwasize yo mu Rwanda kugira nabo yiyandikishe ku bwinshi, kugira n'abejo canke hirya y'ejo baze batahuke, twongere tubakirane ugweze n'igishika mu gihugu cabo c'amatanubuke. Bamba Boubacar icegera c'urongoye HCR mu Rwanda amenyesha yo gutahukana impunzi zibikeneye ari igikorwa kizonabandanya. C'est définitivement une activité qui va continuer et qui devra continuer. Ni igikorwa kizobandanya kandi gitegerezwa kubandanya. Nkuko mubizi gutahuka ku gushaka k'umuntu ni iciyumviro c'impunzi iri mu buhungiro. Ubuhungiro sumuti gusubizwa mu gihugu no gutahuka ku gushaka k'umuntu niwo muti nyawo wo guhitamo. Nibyo vyakozwe kuri uyu munsi ku bantu bashika 500. Twahereye kwandika abifuza gutaha haraciye imisi igera kuri 10. Uyu munsi tukaba tumaze gushikira igitigiri c'abantu bashika 1800 bamaze kwegera umugwi ubijejwe bamenyesha ko bifuza gutahuka. Kwandika rero birabandanya bivuga ko ibitigiri bishobora kurenga 1800 dufise uyu munsi. Ni igikorwa kizobandanya bivanye n'ibitigiri tuzoba dufise kugira dushobore gutegura uburyo bwo kubatahukana. Gutahuka mu gihugu rero niwo muti ku mpunzi z'abarundi. Parce que c'est la solution à la situation de réfugiés pour les Burundais. Izo mpunzi zaciye zijanwa mu kibanza zateguriwe kuzokwakirirwamo iminsi 3 Isongore muri komine Kiremba intara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Iyo minsi 3 bakaba bazoyima bariko barapimwa ikiza c'umugera wa corona bongera baronswa inyigisho zo gukunda igihugu. Ugusubira mu Burundi kw'impunzi zimwe ziba mu ikambi y'Imahama ngo nibihenda amaso kubwa Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Amakungu ngo ntazohendwa n'ivyo ishaka gukoresha ngo yerekane ko igihugu cifashe neza. Emmanuel Ndereyimana akaba yivugiye mu kiganiro Club de la Presse cyo kuri wa gatanu, akaba cari kirongowe na Patrick Mitabaro. Nukoresha amakungu cyane nabikubwiye kuko ivyo bapanze nirashimisha amakungu. Ntibishimisha amakungu yarabati mbeza mpunzi bariko batera kamo ngo zitahe ziriko zirataha kuba ejo haratasha 500 nta muntu mu makungu canke utazi ibibera i Burundi yovuga ko tari kintu ciza, ariko ugiye ukaraba neza bariko barataha. Ubushiramwe ry'abanyaburaya ntishobora kugira ati mwarakoze ibikoringa reka tubafashe mu tuve muri ni wumva ibihumbi 70 muri bya bihano twafatira. Birashoboka ivyo vyose, ariko ntibishoboka kubera abo bihumbi 200 bazoba batashe ku bihumbi 70 vy'impunzi. Ni intango sivyo, ni intango. Ariko impunzi ziri nyuma hajya iyo abantu bagiye mu bintu vy'ikivunga abari imbere barashobora kubona bati iyo twari turoye bimeze uko, abinyuma bati reka tube turatenyenya gatoyi bibanze bitungane. Uranyumva ivyo byose birashoboka. Twebwe nta kindi duharanira. Nejo uno munsi dufatire no kukarorero kuri jewe ndi mpunzi. Uno munsi bijya mitego yose twahunze, bijya vyose vyo kwica aba prisonnier politique, imfungwa imbohe za politike zuzuye mu mabohero y'I Burundi 11. Harizo murumva bararekura oya, ariko uko twahunganye twiruka tugenda, hari abafashwe bajanwa mu mabohero, hari abarashwe bagwaho, abandi barokotse bashobora guhunga barashika iyo bahungira. None iyo bahindukije amaso inyuma bakaraba kijya bahunze kiramaze kuhava kugira duhunguke. Umva rero hari ibintu baciye bakora byo kuresha, byo guruhendo, byo kugira iki nibyo biko birakora. Ariko rero nkawe nabandi nayo makungu uvuga bo muri rusangi bavuga bati impunzi ziriko zirataha, ariko impunzi nizamara gutahura neza ziti iyo turiko turaja bwa bundi bajyanye ne twahunze nibo dusanze badutegereye. Muzoba mwumva ibikurikira. Dusozera no makuru mu gisata c'ubutungana bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari mu ibohero haraheze imisi 312, hakaba aho mu ibohero ry'Ibubanza baciriwe urubanza na sentare nkuru y'intara ya Bubanza
sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe naco kikaba ari ugufungwa imyaka 2 n'igice nihadaburingana n'umuriyoni kuri umwe bakaba bahagaritswe ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019 ibubanza igihe bari bagiye muri komine ya Musigata hariko harabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho nabo akaba ari Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mpozenze hamwe na Egide Harimana bakaba bagirizwa kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho amashira hamwe mpuzamakungu y'agateka kazina muntu eka n'ayabamenyesha makuru akaba adahengeshanya gusaba ko barekugwa kuko atacaha bakoze uretse ko bakoze akazi kabo Nengadushe sozera makuru tariko turabashikiriza muri uru runani rw'ibimenyesha makuru mwakoze mwese kudukurikira mugire weekend nziza wanyu tusoba dusubira